Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire mwebwe mwese mudukurikirana muri ahagiye hatandukanye. Reka munkundire ndabaramutse ndabahe nikaze muri kinigano cacu hagatondo turugenekerezo ya 16 ukwezi kwa gatandatu no mwaka turi mu ikaze kandi muri kino kiganiro n'ikiganiro vuga yuko ikiganiro cihare ndetse kirimo n'ibintu vyinshi tugiye kurabira hamwe muri kino gitondo cyane ibi byabaye inyobere canke ibyabuze inyishu yavyo nka ku mirongo y'urugamba. Ndazi yuko abenshi batari bake mufise kwijijenya imitima kwa makuru yiriwe aravuga ku munsi wecu twaje kugira ngo bashobore kuyababwira ukuri ndetse kwamaze kuba kuboneka kwa bafise canke abafise mu minwe centre ya Minembwe abariko barayikontrola abayifise ku bubasha bamaze kuba bamenyekana navyo tugiye kwibanda ko cyane muri kino kiganiro. Ndazi neza yuko abenshi muriko murumva ibigiye bitandukanye. Hariho benshi banditse muri commentaire ati bana Kodi de Black ngo turashaka kuzozura duha inkuru itohoje, ariko muri kano kanya ndaje kubabwira inkuru itohoje ndetse musanga ndanashimangiye yayindi nyine kuko hari vyemeza bivuga neza yuko amakuru nabahaye amakuru atari kwivumbi. Rero tubona ibishobisho ahubwo tubabwire ukuri tubaha n'ivyemeza vy'ukuri tubahaye. Ndazi yuko bifasha cyane kwerekana yuko ukuri kuba kwamaze kubashikira. Iki nico cyambere tugiye kuganira muri kino gano, tugiye kuganira ku mapwe agera kuri 3 gusa hama duce turangiza igano cyacu. Ndazi yuko abatari bake muwa murindiriye muri kino ganiro ukuri kwibiriwe canke ko biriko biravuga muri kino gano. Twaje turabiri hamwe afise centre ya Minembwe mbiga imeze gute, vyifashe gute ikiganiro inyishu yacu canke inyishu ico kibazo ndazi kari benshi mu gifise muraza kukirongera muri kino kiganiro. Muri kino kiganiro nyene ndazi yuko tuza kukibishura atakibazo na kimwe. Rero ikinza kwegera muri kino kiganiro tuza kubabwira ikijanye n'indege ya FARDC yaraye ikorotse inyuma yo kurasa ibindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Indege y'igihugu cy'u Rwanda y'intambara y'igihugu ca Kongo y'intambara yakorokeye ahantu mengo ni mu mazi mengo ni mu biziba. Navyo twaje tubabwira uburyo iyo ndege yakorotsemwo, nubwo hariko haravugwa amakuru agiye atandukanye yuko ariko warishiya M23 canke igihugu cy'u Rwanda coba cakoroye iyo ndege y'intambara yakorotse hariya inyuma yo kurasa mu Minembwe, inyuma yo kurasa amabomba atari make mu bindo by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Vyarangiye iyo ndege ikorotse. Twaje turabiri hamwe eske iyo ndege bongo byagenze gute, yakorowe nande, vyagenze gute, eske ukuri kwavyo kuri hehe. Vyose turaje tubibabwire muri kino kiganiro ko twamaze kuba tukibateguriye gatanu kuri gatanu, ndetse bikavuga yuko ari ndege Sukhoi Su-25. Turaje tubabwire igice ino ndege yakorokeyemo. Niyo mpamvu ndagusakora kino kiganiro kuva ku ntango kugira no kumira kugira ngo ushobore kubumvira byinshi byinshi twiguragira muri kino kiganiro ndetse binakubiyemo muri kino kiganiro. Niyo mpamvu ndagusaba kudacikwa akantu na kamwe wanegirije ikiganiro byinshi, ariko ndagusaba kino kiganiro ntukinegirije kuko ni kiganiro kirimo ibintu byinshi cyane. Ikindi kintu tugiye kuyagira muri kino kiganiro, inyuma yuko leta ya Kongo itangaje yuko iriko irafatira abasikare b'abafaransa ku mirongo y'urugamba hari amusozi miremire tetwari ya Fizi, hari ico ubufaransa nabwo bwamaze kuba busora cyangwa bwamaze kubivuga kuri kose kwico ubufaransa bwashoboye gutangaza kubijanye n'iyo nkuru. Turaje tukubabwire muri kino kiganiro. Tujya muri kino kiganiro ndabasabe manze mu gukoresa subscribe ko tabikora, hama tubandanye tubana mu biganiro namako tubandanya tubashikiriza ku batarakora subscribe kabisa. Please mu bikore mu fyonde kuri like, hama muze muri commentaire muduze imitima n'amadrapo mutureke yuko turi mu gatanu kuri gatanu. Kaze ni karibu manze ndabuseshana mu bimese mudukurikirana aho muherereye hose vy'umwihariko abakunzi ba Kodi Empire abaherereye mu Burundi, mu Rwanda, Kongo, Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, abari agiye atandukanye mwese abari Canada, abari America, Asia, Europe, hose mu mpande zine zigize isi tubabwire ati mwiriwe canke mwaramutse biterwa n'amasaha muba muri ko muradukurikiranira. Yes, ku bantu bakeneye kwamamaza canke ivyo tugomba kubaciza kuri no rubuga murabona nimero zacu ngaha munsi nzo mushobora guca kugira ngo mushobore kudutora ku murongo wa WhatsApp atakibazo na kimwe. Rero twinjirana muri kino kiganiro cacu ama like n'ama commentaire. Yes, twinjira mu kiganiro cacu hari amakuru menshi iri wasakara ku munsi wejo avuga yuko Minembwe yoba yafashwe. Aya n'amakuru yasakaye mu masaha ya gatondo nkaya ku munsi wejo, ariko bukimara gusakara hararandi makuru yaje avuga neza yuko Wazalendo na FARDC boba binjiye mu Minembwe ariko bagasabwa gusubira inyuma 4 km. Iyo nkuru ndazi mwagiye murayumva.
ibi vyose ni inkuru zageze yacikana, ndetse mwarumvise n'amakuru avuga neza yuko igisirikare ca Congo FARDC ingabo z'Uburundi na Wazalendo batigeze binjira hehe muri centre ya Minembwe. Ibi ndazi yuko mwese mwavyumvise ku munsi wejo, ariko imbere yuko ngira ico ndababwiye ku bijanye n'umutekano wo muri Minembwe, imbere yuko ndababwira ibijanye na situation actuelle uko imeze hariya mu Minembwe, imbere yuko ndababwira abafise Minembwe centre, mu nkundire manze mu kukira video gato cyane kasiguwe numwe mu bakorana n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, numwe mu bamenyesha makuru abari kumwe n'inyeshamba z'u Rwanda aho bari hose ku mirongo y'urugamba. Murumva neza yuko abazi vyinshi ibiba vyose abari karabibora, numwe mu bamenyesha makuru yizewe n'izi nyeshamba aja kuri front line ku buryo inyeshamba y'u Rwanda ikura mu rusoro nawe ari karakamera. Ibi ni ibintu vyizewe ndetse by'amakuru atariko ivumbi. Niyo mpamvu ndabasavye babandi moza muri commentaire mukatiko Dido Brako aduha inkuru idatohoje, babandi baza muri commentaire ati waduhenze, mubanze mukurikirana kano video gato, ndaje gato ndababwire ukungene ibintu tuba twamaze kuba tubishira ku murongo canke mwamaze kuba mu bitaro canke tuba tubitarwa kumwe, ariko kubataza gutaha ino video cangaruka kugira ngo dushobore gutahuzanya mu buryo bugaragara. Ndababwire vyinshi ngo ni umunsi w'ejo wo kwigota, kuko barayigose byo, kuko kuva mu ibaze uwo PKM machine gun irasa muri centre, rero hari abantu bari kuvuga ngo abarundi, ngo abo bakongoro, ngo abo bande bose izo nyangabirama ngo binjiye ngo muri centre ya Minembwe. Ntago barayinjiramo ariko barayireba, ariko umuntu anavuze ko bari kwigera amajanja, kuko niba bayireba hasi bari hejuru ku mpinga y'umusozi, barimo barayireba hasi, urumva ko n'ubundi bazengurutswe by'ukuri. Rero audio ya Nadine yandijije ababyeyi bacu barajya he, abana bacu barajya he, ati wenda abaturage bo baricwa birangire n'abandi bagirwe ingaruzwa muheto, atari ko se mwana nda none haba abasirikare bacu bo barajya he. Murakoze gukurikira iyo video ndabacishije mu. Rero tugaruke ku majambo akomeye yavuzwe muri iyo video. Ndazi neza yuko tuza kumenya ukuri, ndetse tunatahuzanye nk'abantu tuzi ubwenge, dukoreshe bwa bwenge Imana yaduhezagiza, dushobore gusobanura cyangwa gusesangura ano majambo Mwanandake yashoboye gushikiza kubijanye n'ibiko birabera muri Minembwe. Ndaza kubabwira mu nyuma iyi nkuru ndayimaze ya Minembwe, cyanda babwira ivy'indege ya Sukhoi ya FARDC yakorotse cyane, bivuga yuko yakorowe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Mwanandake yavuze neza yuko muri centre ya Minembwe FARDC itarinjira, ati FARDC ntabwo irinjira, atariko tugeranje kurabaho FARDC iri ubukoresheje machine gun urashobora kurasa hehe muri centre ya Minembwe. Ibi sije bivuze na Mwanandake umwe yamana n'aba M23, ndetse abari kuri tere iyo birutse yirukana nabo, iyo bahunza gahungana nabo, sivyo? Ndetse akavuga ati ubu tuvana FARDC ingabo z'u Burundi na Wazalendo bamaze kuzenguruka Minembwe centre. Aya niyo makuru yizewe natangwe ndababwira, kandi kare mu gatondo makuru nabahaye apito ku munsi wejo ku makuru nabahaye, nababwiye neza yuko FARDC ingabo z'u Wazalendo batari ko barisukira kwinjira muri centre ya Minembwe kubera ko abene igihugu bahari, ndetse na leta y'u Rwanda yateguye yari tangwe kuvuga yuko FARDC iriko irinjira kugirira nabi canke gufata nabe n'igihugu. Mugihe tubabwiye ko bucyo bwitakanye bwari ko burabera mu misako kugira ngo bashobore kurabamwo inyeshamba z'u Rwanda zoba zinyigijemo. Ibi narayibabwiye mu kiganiro bahaye ku munsi weje, ariko Mwanandake ariyemereye neza yuko Minembwe centre bamaze kwigirane kuyizenguruka, sivyo? Bisigura yuko nyamba Minembwe centre yamaze kuzenguruka, nyamba Minembwe centre FARDC ingabo z'Uburundi na Wazalendo bayiri hejuru, ko yavuze yuko bari kuri kiya gasozi nyamba kitwa Sinai, sindakibuka neza nako yavuze bwa agasozi kari hejuru ya Minembwe centre mengo kitwa Sinai hafaho. Abahazi mucyo muza muri commentaire, ubu rebe bisigura yuko inyeshamba z'u Rwanda
zitarinjira muri Minembwe zidafise droit yo kwinjira muri centre ya Minembwe. Mushishoze dukoresha buno bwenge. Kandi n'inyeshamba z'u Rwanda zirimo ndani muri Minembwe centre nta nzira nimi bafise yo gusohokamwo kugira ngo baveyo, kuko FARDC yamaze kuba igoti gisagara cyose, yamaze kuba ikizenguruka ibi mwavyuze. Ndetse nanababwiye neza yuko harimwo n'abazarene n'aba FARDC bamaze kuba bakorokera muri Minembwe centre 5 kwa 5, kandi bagishike muri Minembwe centre nta n'urusasu na rumwe gwiriwe ruvuze, hari hatekanye. Ibi tuvyumvikane kandi tugendeye slowly step by step kugira ngo rishobore gutahuzanya. Bamwe baza muri commentaire tubona ko Dide Black watubwiye ngo Minembwe centre ngo deja récupéré. Est-ce que nukuri inkuru wayitohoje neza? Nji kubumvisha neza yuko Minembwe centre yamaze kuba récupéré, sivyo? Ndetse Mwanandake yongeye avuga ati ngo yababaje cyane ni audio y'uwitwa Aradini asanzwe ari muri Minembwe centre y'ivyo yamurungikiye ukungere muri Minembwe centre bimeze. Kumbure Aradini Aridine yari muri Minembwe centre yabwiye Mwanandake ubutumwa bingere bimeze. Mwanandake acavuga ati mbega bene wacu canke abene gihugu bari muri Minembwe centre barajahe? Ngo ninde? Ni Mwanandake. Acavuga ati abavyeyi bacu bari muri Minembwe centre barajahe? Aba basoda basigaye muri Minembwe centre barajahe? Ndiko ndasubira mu byo Mwanandake yavuze. Eske nyamba M23 RDF ariyo igikontorora Minembwe centre bari kwicuza yaba basikare basigaye muri Minembwe centre baza kuja? Nagira nibo bafise mu ntoki gisagara. Bavuga ati abene gihugu baraza kujahe? Aca yongera avuga ati mbega abavyeyi bacu baraza kuja? Urumva fete bariko barahiga uburyo bahungisha abasigaye muri Minembwe centre, kandi mwebwe muri ko muravuga yuko Minembwe centre ari babifise ko basha tuze ego sevre. Umuntu ashobora kuronka inkuru akayironka nabi aja kiyegisikiza. Ndazi yuko muri famille kandi mwumva munamutahura kare, niyo mpamvu ndabashima cyane ko tuko n'abantu bari très intelligent, abantu bazi ubwenge cyane, nico ndabishimira rero. Ariko turiye gutwagwa n'ibishobisho, tugende step by step. Je ndakunda cyane niyo umuntu muri ko muravugana ikintu cyangwa muri ko murahari ako kintu muhana umwanya. Je umwanya nawo bahaye, ni nayo mpamvu ngomba nanjye ndababwira ukuri kwiwanje muri kano gatondo. Kumbure tuze kugira mu masaha yandi namaze kuba ndababwira ukuri kose. Aha turacari ku vyonde Mwanandake yavuze. Nyamba ko kigisere cyobora kifise yabasikere muri centre ya Minembwe bimeze gute? Tunabibutse neza yuko twatanga kutubabwira yuko abasikare b'igihugu cy'u Rwanda bari muri Minembwe centre inyuma yo kugotwa birutse baravayo. Kandi munibuke neza mu gano bahaye hirya yejo nababwiye neza yuko twigwaneho M23 RDF na Tabara bariko barisabira kuva muri centre ya Minembwe kubera ko babona umutekano utameze neza. FARDC ishobora kubasangayo ikabicira yo bose. Iyi ni nkuru nabashikirije nuko umwanya bari muto mba ndayibacishijemo haba link y'ikigano nabakoreye kugira mu cumi. Noneho cyo ndakirondera muce muri aba link ya mbere muri commentaire niyo muza gusanga kico kiganiro. Nababwiye ndababwira neza yuko twigwaneho na Nede Tabara n'ingabo z'u Rwanda bariko barasaba abakomanda babo yuko bo kwivana muri centre ya Minembwe kubera ko FARDC ntibasange ngo bicireyo. Ibi nayo babwiye cyane ndaza kugipininga, ndaza kugishira icambere mu cyo mukibona, sivyo? Ahandi baza nta kibazo kirimo. Ibi nivyo bari bisabiye bonyene. Rero ku bantu dukurikiranira amakuru hafi, mwumvise amakuru Afande Rugaba yatanze. Yavuze ko Minembwe centre atarusaso na rumwe ruravugayo, ariko ntigeze yemeza neza ko Minembwe centre bo barayikontorora. Kandi murazi yuko ujya Fideli, ujya Afande Rugabo Fideli, iyo habaye ikintu kaza nka Fermere atarico arishikira kuri tele. Uno munsi umuntu yabonye video ya Afande Rugabo Fideli aze muri commentaire ace yandika remikashi yiwe cyangurana umubanyi amafaranga y'ifanta cinda murungikira. Ariko umuntu yagizene, umuntu aza gukora ivyo ndakubwiye agasanga nivyo, umuntu aza kunzanira video ya Afande Rugabo natazana amajwi, azane video imugaragaza ari muri Minembwe centre, acaza ndamuhe agafanta. Ntumva yuko agiyemo n'ibihembo
bisigura yuko uko niko ndavuga nishigikiye sivyo kuko nta bundi butumwa ndaronka bwemeza neza yuko FARDC itarafata Minembwe canke yavuye muri Minembwe canke itarahashika sivyo c'est vrai hari benshi bari mu gasozi ka Sinayi abarundi abakongomani ba FARDC ndetse n'abazarendo muri FARDC ariko aravuga cyane abo bitwa abahibu n'aba Black Snake nkuko uyu yekara bivuga mwana ndaki kumbure mwana ndaki we yibereye mu ndake ivyo avuga arabihabwa n'abari ku mirongo y'urugamo canke abari aho biriko birabera rero mugegeje kumviza amajambo yavuze uyu mwana ndaki murumva yuko harimo kuri canke no guhicizere abene igihugu sivyo no guhicizera abene igihugu kugira ngo ntibumve yuko Minembwe centre yamaze gufatwa oroke yamaze gufatwa ko nta kuntu M23 itafise ubasha na buto itafise ikintu na kimwe giyo kirakogwa muga ucuza kuvuga yuko hatafashwe mugihe tuzi neza yuko hari ama equipe canke ama kambi yamaze kubamanuka muri Minembwe centre kandi urazi iyo ucunze umurima ntabwo ubujamo kuba FARDC yagiye gushinga ibirindiro ku gasozi ka Sinayi ni kugira ngo icunge Minembwe centre yibere hariya hejuru muga bitavuze neza yuko bari muri Minembwe centre kino babwira nuko M23 baracari muri Minembwe centre bake na Red Tabana twirwana ariko abari uno munsi n'abasivile umubona yiviriye kuvoma umubona avuye gusenya kuragira donc bace bigira abasivile kuko nka guhura n'ingaruka z'ivyo bariko barakora FARDC banzi bashire kuri discipline aya niyo makuru agomba kubatanganiza ku bijanye na Minembwe centre deja récupéré ibi nivyo turafata by'imfata kibanza imbere yuko tuza kumva yandi makuru uza kutwopoza nafisi ibindi canke yandi makuru agomba kudushikiriza muri commentaire ashobora kuza kutubwira umuco we hama tukatohoza tukaraba ese koko ibi nivyo hama tuze gukonfirma koko ntituri imana canke ngo turi ngo mu mashine canke ama satellite tuja kuzana inkuru hari ibintu biri ariko birabera ariko ukuri kwacu no kutwa dutanze kubazana ukundi kuri nabo duca tugirane duca tubaha umwanya kugira ngo ibintu bigende bimere neza twire duhana umwanya kuko twese turakeneye kumenya ukuri kwingene ibintu biko biragenda twese turakeneye kumenya ukuri kwibiriko biraje imbere ku mirongo y'urugamba twese turamenya kumenya ukuri eske FARDC n'ingabo z'ubundi na wazarendo bakoze reisite canke na reisite yahabaye ibi ndazi ko mwese muca mwibaza uko biba biriko biragenda canke ko biba vyifashe muri rusange yes nuko rero ibijanye na centre Minembwe nuko vyifashe imbere yuko ndababwira ivy'indege SCOI ya FARDC yakorotse ikorokera hano mu gishanga reka manze ndababwire ibijanye n'amakuru yariko aravugwa yuko abasirikare ba Bufaransa bariko barafatirwa ku butaka bwa Kongo ndetse abatari bake baba baramaze kwapfirwa ku ruhande rw'Ubufaransa bwagize ico bivuga ko ubu bicishije muri ambassade yabo mu gihugu ca Kongo nagira sinda bitebeko ariko mumenye neza yuko hari amakuru avuga neza yuko hari abamwe bapfuye asikare b'Abafaransa abandi nabo bagira kuri 12 bari mu minwe ya FARDC ndetse ku munsi wejo ariho berekezo canke barungikwa hari Kinshasa mu busho kugira ngo bashobore kubaza byinshi ubwo busho baranabuvuze ariko nuko ntabwishura nyamba ari agashikitwa ndiko nyamba ari no nyamba ari ndoke sinibuka ko gasho neza izina ryako bica ari incanga ariko rero leta y'Ubufaransa ibishishije muri ambassade y'Ubufaransa ikinshasa yahakanye amakuru avuga yuko ari abasirikare b'Ubufaransa bari mu buseruko bwa RDC cyane muri Rubaya Fizi ndetse na Mikenke basohoye rino tangazo bavuga bati nta ngabo z'Ubufaransa ziri muri utwo turere canke ahandi hose mu buseruko bwa DRC kuba ayo mashusho nizo nkuru bisubirwamo kenshi ntibituma biba ivy'ukuri canke ivyizegwa kuruta Ubufaransa buguma bushigikira atagahigihigi ubwigenge n'ubusugire bw'ubutaka bwa RDC kandi bushigikira ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa RDC yuko zikugwayo hano Ubufaransa iri tangazo ryaciye muri ambassade y'Ubufaransa leta y'Ubufaransa yishiye muri ambassade y'Ubufaransa iyi ntumbero y'Ubufaransa yarasubiwemo incuro nyinshi no mu vya politike vy'imbere mu gihugu hari abanegura
bisunze amajambo canke ivyiyumviro bitigeze bivugwa canke gutangazwa n'abategetsi b'u Bufaransa. None ni kubera iki kunegura amajambo atigeze avugwa? Birakenewe kubivuga no kubisubiramwo. Gusubiramo ikinyoma incuro nyinshi ntivyigera bigihindura ukuri. Amakuru y'ibinyoma ntatanga umuco, ahubwo arakoresha abantu nabi kandi akabazimiza. Yes, ibi ni itangazo leta y'Ubufaransa yasohoye ibicishije muri ambasade yayo iri mu gihugu ca Kongo muri Kinshasa. Bamaze kubatangaza yuko batemeranya, ariko ugeranije kumva amajambo bakoresheje hari ico biyotsa. Baravuga neza yuko hariho mu Bufaransa ariko barabikoresha nk'ipiyo yuko hasikare bo Bufaransa bari muri Kongo. Mwavyumvise ngo ariko ngo kuvuga ngo kinyoma ngo kenshi ngo ntigituma ngo ico kinyoma ngo kiba ukuri. Aha musha mumva amakano ku bantu baba abantu cyane bazi vya filozofi. Aha muca mwumvamwo akantu mwese umuntu akwiye kumva, akwiye no gutara kumbe nayo basomeye. Utakumvise neza urashobora kugasubiza inyuma kugira ngo ushobore kumvamo ukuri kwa nyako kwavuzwe. Yes, kwavuzwe muri ibi nabasomeye. Слышишь, что ли, там кабину, получается, троса держать будут? Они упираются в нее. Ну, значит, кабина не имеет. Да. И салатик. Ona, kaja yaishe mumu bakie, mwe mbakie pale. Kamata ile kamba, kamata ile kamba. Yes, twinjire neza mu makuru avuga ibijanye n'indege ya Sukhoi y'igisirikare ca Congo FARDC yakorotse canke yakorowe. Benshi barabivuga ugiye gutandukanya, ariko nagenda babwire yuko indege y'intambara mu bwoko bwa Sukhoi SE-25 yaguye aho bitwa Rugumba bivuye ku kibazo c'ugushuha cyane kwa moteri. Mu Rwanda bariko barikira igitambo twakoroye ngo Sukhoi ngo SE-25 ngo ya FARDC ngo bimeze uko uvyifashe uko. Yandaza amakuru ndazi ko abenshi mwaraye mutayamenye, ariko ndazi ko abenshi muri ko murayamenya. Ukuri reka ndakubabwire, ntibaze kubahambagiramo vya binyoma, baze kuzana amaze kubabwira ukuri kwa nyako. Sivyo je ubu tuvugana uranankereye ko, by the way uranankereye ko ndigiye cy'isaha 11:03. Murumva yuko burankeneye ko ndazi igihe cy'isaha 12 sinirirwa ngo ndafata n'umwanya waveye. Nuko mpita ndagirante ndaba kiganiro direct ataho birabaga biragorana. Rero ino ndege ya Sukhoi SE-25 yakorokiye aho bitwa muri Rugumba, vyavuye ku gushuha kwa moteri. Kumbure yafashe urugendo rwa kure igiye kubombarde ibirindiro vy'inyeshamba z'u Rwanda nkuko amakuru yagiye arasakara, ariko ntiyanakorokeye mu bice bikontororwa na M23. Yarakorokiye aha bitwa muri Rugumba bivuye ku kibazo cyo gushuha kwa moteri. Yari imaze gukora incuro zibiri z'ibitero vy'amabombe kuri Minembwe. Ni mu rugendo rwa gatatu inyuma yo kongera kwikorera amasasu n'amabombe n'ibindi bikoresho by'intambara. Ntiyashoboye kuguruka urugendo rurerure maze ikigwa mu ruzi rutoyi rwahehe rw'Rugumba. Niyo makuru rero y'ukuri y'ukuri benyine banatudanganya. Banyarwanda bari hanza kujikirigita sinzi ko nayivuze neza. Rero ukuri rero mumenya kubijanye n'indege ya Sukhoi SE-25 y'igihugu ca Kongo yakorotse. Ukuri kw'iyo ndege ni nuko ndababwiye kabisa, amutirirwa murahendwa mubwirwa ibindi. Kandi ninjire meza kino kiganiro ndababwiye bijanye na Minembwe, uko Minembwe yafashwe. Neko ndabasigurira na develop uburyo Minembwe biri mu minwe ya FARDC nubwo yo bitarashikamwo yose nayibabwiye. Ariko rero karababwira ukuri, abakomando bafashe Minembwe centre ni hagati y'inyuma z'intambara zikaze zimaze imisi bahanganye n'abagwanyi b'ihuriro ya AFC-M23 RDF Red Tabara. Abo bakomando bafashe Minembwe centre ni hagati y'inyuma z'intambara zikaze zimaze imisi bahanganye n'abagwanyi b'ihuriro ya AFC-M23 RDF Red Tabara. Abo bakomando bafashe Minembwe centre ni hagati y'inyuma z'intambara zikaze zimaze imisi bahanganye n'abagwanyi b'ihuriro ya AFC-M23 RDF Red Tabara.
sivyo rero wazalendo na FARDC ingabo z'u Burundi bashigikiwe n'imigwi canke yitwa abahibo n'aba Black Snake canke abaserupantware bavuga ko bashoboye kwirukana abagwanyi b'ihuriro rivugwa ko rishigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda RDF hamwe na Red Tabara mu gace ka Minembwe Centre. Nkuko iyo nkuru ibivuga, Minembwe yari yamaze gufatwa, ariko inyuma y'isuzuma rya gisirikare abo bagwanyi bavuga ko basubiye inyuma kugira ngo bisuganye neza. Bavuga kandi ko hari amakuru yerekana ko bamwe mu bagwanyi b'abanyarwanda bari batanguye kwiyoberanya nk'abasivile mu gihe abandi bitwaza Bibiliya bakiyita abavuga butumwa canke abapasiteri. Beshers amis, ndibaza muravyumva. Aba basikere b'u Rwanda atakwiyambika amakoti maremare bitoza amabibiliya donc bigira abapasiteri canke abavuga butumwa. Aha niyo makuru ava ku mirongo y'urugamba. Iyo nkuru ivuga ko uyu munsi ku munsi wejo mu Minembwe igenzurwa n'ingabo za FARDC, ingabo z'u Burundi na Wazalendo. Ico canditse kandi kivuga yuko imigwi ya Hibo na Serpentnoir canke Black Snake ifise ubuhinga bwo gukorera mu bibanza bituwe cyane, kandi ko abagwanyi bahanganye nabo batsinzwe ataco babonye. Nkuko batsinze ataco babonye kubera ntibariye umuriro mwinshi, twababwiye ko bari banasavye gutangura kwiyonkora basaba abategetsi babo, ariko baravyanka atakirinze gusabwa. Rero ngo bahavuye ngo batsinzwe ataco barabona. Nkuko iyo nkuru ibivuga, imiryango yo muri Minembwe izoshobora kuronka ifashanyo n'ibifungurwa kuko abo yita abagizi ba nabi badashobora gukingira abaturage. Iyo nkuru irongera ikavuga ko hari abibaza ko Minembwe yoshobora kuba akarere ku Rwanda, ariko igashimika ko Minembwe ari y'igihugu ca Kongo kandi izoguma ari ya Kongo. Igihugu canke urupfu, iki niyo principe ya Wazalendo na FARDC bavuga ati igihugu canke urupfu tuzotsinda. Mu gifaransa ni la patrie ou la mort. Ndazi yuko muri make ari uko bagombye kuvuga. Rero tugomba kubarambira cyangwa kubabwira byinshi, tubanye neza muri kino kiganiro. Ndetse nuvuga kandi incamake kuko iminota igira ku 20 n'iyindi ni minota myinshi, hafi minota 30. Ndibaza yuko atari mike cyane. Mwe wese twabayemo ku biganiro, ntugende utagiye muri commentaire kugira ngo nawe ushiriyo igitekerezo cyawe cyangwa imbono yawe ukuri kuravyumva uko bagenda. Ndizera yuko abari bafite amakenga kujanye n'iko bavugwa Minembwe bijanye n'indege ya korotse M23 iki gitango ya Korongo Skoi SM55 mwumvise kuri kwavyo namaze kukubabwira, kandi ndibaza neza yuko bintu byakomeza bigenda neza. Tuzakomeza kubakorera ibindi biganiro byacu, ndetse ngiye kubagwiriza ibiganiro by'ama live kugira ngo mubandanye muzamuramenya update, ndetse nafata umwanya munini kugira ngo nkore za montage n'ibindi, kuko usanga biriko birateba bikadusaba umwanya cyangwa bikadufata umwanya munini. My name is Kodi the Black, this is Kodi Empire, making sure ko wamaze gukora subscribe, hama ufende kuri like, hama uze muri commentaire duze imitima cyangwa amadarapo, cyangwa utanga itekerezo cyawe cyangwa iciyumviro cyawe. Intererano yawe tuba tuyikeneye. Naho utaha, bye bye, turongera mu bindi biganiro. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cyane cyane Dubai, hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numéro 5, urenganye gato ikiraro,
mu Kanyosha ku rya gatanu hampande y'isoko no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.